none Gakarego ko umukuru w'igihugu akunda kugutuma mu manza nkizi kandi abanyabururi bakomeye bakaba ari benshi kandi bakaba batarapfa bose ni wowe uzokwama uja mu manza nkizi gushingura mu gihe hazoba hapfuye umunyabururi akomeye. Ndari irivuga ry'ikirundi nasanze rikomoka ku banyabururi, irivuga kuburura muza kuraburura umuntu uri kumutwara mutwazi gikenye. Ewe intwaro z'igikenye nibo bazitanguye, intwaro ya cami ihavuye ntunka je ndimbwa. Urashobora ati wambwawe ikibi nuko ambwiye ati imbwa ya nyoko, uko jewe ndimbwa ya data sindimbwa ya mama. Mbwa ya nyoko n'igitutsi imbwa none abaje batamba gasimbo bagatamba bavuga nk'iringara cyangwa igiswahili irogenda badakebanye imigongo n'amazusa akavunika. Biragoye ntajya avuga ati amabara yose ntabera imbwa, kuko umuntu azaka gusoma abijya gusoma abepiskopi abungere ba Ecclesia Katolika n'abandi wisango canke papa canke umukardinal umusoma ngaha. Mugabo ujubona umuntu wese umupagani umushenzi aje gasoma umuntu ngaha atazi nico bisigura. Ijambo no wabara rizimangaye amahoro. Baca umugani mu Kirundi ngo nyenda muvano yo guhena no kunama, kandi wahenye ntiyunama. Nakuze ntabona umuntu w'umugabo ashingira umukobwa wiwe, mugo ubunye biraba kwe nukuri ukabona umugabo agiye ushingira umukobwa wiwe. Ari nabo murabura batwara gutya bafata mu nkokora akamushira umuhungu. Ni nkuko bugiye kubangurira igitungwa ku mfizi, nibwo butumwa wowe utanze. Hega nico bisigura turi biburirane, ni tubabarundi ni turi nababazungu. Ku maziko bagiye guhamba umuntu usigaye ubona abantu baratwara amashugwe, wahamagara uti ngo hano mbega ayo mashugwe mutwaye gushira ku ntatemwa asigura iki? Ko sokura atayatwaye asigura iki? Nta rumwe azopfa gusigura iki? Neko iki tuyashirako no kuraba yo duhimbaze imisi mikuru y'incungu yo kwibuka incungu ya demokrasi canke ya independence ko tubikora. Nyakubahwa urantungumburane untungira hamenye watungira ururimi ruravuga nabi ntaruge. Hajya mubonye abagabo dusinda nini nkizi ziwacu ntimuze mwibaze ngo ninjya n'inzoga nyinshi twanyoye. Umaze kuririra nka gwa gasoro ukaririra ndada ukaririra ngenda ndumukaririra abavyeyi bazogona bazokuruza ayo mufuza agumatemba aja mu nda inda ziraba nini cyane. Umurundi wa muterekeye ucikira urukanywa urukamagire uruhu umutima nturuhinda uruhu umutima ushima nturuhu umutima ushiha unywere mu nzu ugendere mu nzira nikakutsa gatere ukutsa gahunda ubuni sesi imbere mu kwishura nawe yateza kuhiriza. Akabati mugenze nuko mukuzi muhire nuko namitungane urukanyu waruhaye twarukengurutse. Ati yamara rero hariho n'ivyigwa ko umukuru w'igihugu yamaze gutanga intumbero ko ivyigwa bimwe byo kwigishwa mu Kirundi ntawuzi imbere ico barindiriye muri kaminuza. Ntitwumva nk'ibi vya kahise kisi canke ku Burundi ngene uja kuvyigisha mu Gifaransa. Erega umurundi nyamurundi ni wa muntu yemera kemanga ikintu yabonye ko ari ukuri aragyuma kati biraca aho vyociye baragira ico bashaka. Jewe nuko ndabibona twageze gutwarwa n'umutware yadutwaye mu murongozi aho ratubwira ati ntumva zamaho ivyo naho no bivuga byumva abantu bumva ivyo bashaka ntituzobuza abarundi kumva ibintu ko bashaka. Bavuze ururimi kavukire wumbiki. Mbega mu Burundi ururimi kavukire ruracavugwa. Uno munsi natewe iteka kandi ryo kuganira na nyakubahwa Jean-Claude Ndenzako. Nkaba nshaka ko tuganira ku vyerekeranye n'ururimi kavukire, ariko imbere yaho nashaka ndabashimire kuba mwararavye ikiganiro twakoranye mu minsi heze, mukaba mwagumye mudusaba abenshi mwarasavye ko twomugarukana tukamuganiriza ku vyerekeranye n'ikirundi, kuko twabonye yuko azi ikirundi cinshi kandi agikunda. Nashaka ndamuha ikaze rero aramutse abatwumviriza, aramutse abakunzi bacu n'abakunzi biwe n'abatari abakunzi bacu yatubwiye ko baramutse, hanyuma dushobore kuganira. Urakoze cyane mu kuntumira mu kindi kiganiro. Naye iganiro cawe twagiranye bwa mbere cankwegeye nibisanzwe ubahabona ukahabonera, kandi ico umuntu akora nico kimukora. Ikibi nuko iyo akoze ibintu avyikorera amaherezo bimwikorera. Reka rero ndakuramutse
ntigira so niba ukimufise ndamufise girizi giriyuja niyuva ngira turaja kubigaruka koko nitwavuye ikirundi tutaramukanije nk'abarundi hama ndamutse abakunzi banyu n'abansi banyu eka n'abakunzi banje bose ubona ko aribo benshi basumba n'abansi bose ndabaramukije bagira amasho n'amashongora. Murakoze cyane. Muravuga ikirundi ciza gitonze ku murongo. Ubuheruka ntavyo nigeze ndababaza mugabo nashaka kumenya mwamye mukunda ikirundi mwacize gute, mwagikunze gute, mwamenye gute ikirundi nk'ico muzi? Wewe uracana. Oya nacuna. Ikirundi mu itunga rya mbere dufise. Tuvuganye ukuri. Itunga rya mbere dufise ni kirundi. Wanka ikirundi rero ni vya bindi wanka amata ugakunda kuroga. Ari gitutsi batukana mu nabwo ibitutsi ujya munsi nsigaza kimwe. Ico naho kidahambaye nka vya bindi bitatu nakubarira. Kera bakorera urakanka amata ukunde kuroga. Nta muntu yanka amata. Igihugu c'u Burundi ni igihugu c'amata n'ubuki. Cyose urumva ko ari kirundi. Ikirundi rero nigo rurimi rwacu, nigo tubikamwo amabanga yacu, nigo rutuma tuganira tugahuza, nigo rurimi turotamwo, kuko turarota cyangwa turazirana mu kirundi nabizi ndimi zitandukanye nta numwe ashobora kurota canke ngo arazirane muri izo ndimi. Rero kugikunda novuga ko ata nibisanzwe ko nkunda ikirundi ndacanse noba niyasi. Hanyuma nakuriye mu bavyeyi bakivuga, nkurira mu muryango kivuga. Narabaye no kwa sokuru umwanya utari muto ivyo byose nawe yari umuntu avuga neza cyane yarakaro ruhore ariko aravuga abantu bose barakunda kumviriza. Hanyuma naravumba nkamara n'imanza mperekeje abavyeyi canke cewe nyene yatana numwe naherekeje biratuma umenya ikirundi kumviriza. Mwaragenda mu rubanza batabatumiye? Ega ikibisugusaba ikibi no gusega kuvumba n'umugenzo mwiza w'abarundi kandi rero umuvumvyi nta numwe mwimizo cyane cyane iyo yavuye kure yaje butsuruzi. Umuvumvyi n'umwana mu migenzo w'ikirundi babaterekera ubwa mbere. Cero nibisanzwe ko naje kuvumba ubukumbure ntibisinkivumba nikuko ntasorora jewe ndatereka umuntu w'umugabo nkaje ushobora ngo arasorora aratereka terura inzoga agatereka imbere y'abantu bagasoma bagasubira kabanje. Gusorora ni jambo risigura ibintu bibiri ku Barundi. Imbere y'umuzo w'abakoroni gusorora byasigura gusenya nyinshi ukagabanirizaho mwajanye gusenya mu gihe wabarushije. Habwa ni kubasorora. Gusorora umuntu. Ariko gusorora caje gikurikira abakoroni cakurikiye ibyo gupima inzoga ku bintu bita amasorori. Umuntu agusorore yahuguriye inzoga mu masorori. Hari amasorori y'icupa rimwe, hari amasorori y'amacupa abiri, bita katatu, icuma, za rusonga intere. Abavuga bati yagusorore rero ko yakuguriye amasorori y'inzoga. Niho havuye no gupima. Ho kera nta abarundi bapima inzoga ihiye. Inzoga yari inzoga imwe gusa barayiterura bagaterekera abantu irashobora kuva mu ntango je mu mpange bakayishira mu mubindi abantu bakagenda bakanywa. Ntibavuga ngo bamusorore canke bamupime nta vyo gupima nta rupimo rwari ruhari rw'inzoga. Murakoze cyane. Twari ko turavuga ku vyerekeranye n'ururimi kavukira. Ururimi kavukira. Murakoze. Niki kintu cotuma ugwaruka canke abakiri bato canke abarundi baba baringa canke ababa mu gihugu mu bihugu byo hanze bahurumbira ururimi rw'ikirundi mu gihe tuzi neza yuko ko twese turashaka gutera imbere mu gihe ari ururimi dukoresha ngaha mu Burundi gusa no mu Rwanda ngira ngo gusa ariho bashobora kutwumva? Kizotuma abarundi cyane cyane ugwaruka bahurumbira ururimi kavukire nuko abavyeyi uko byose bihera nakubwiye hajya umuryango w'igihugu n'umuryango. Vyose umuryango w'igihugu n'umuryango bihera mu muryango mutoyi w'abavyeyi n'umwana canke abana mu gihe babafise bategerezwa kuzoganiriza abana babo mu kirundi. Kuko no munsi abana baragenda kwiga kuri ayo mashure bakavuga indimi zitandukanye. Abavyeyi kugira ngo babereke ko bize bagaca bavugisha muri izo ndimi nyene. Muri ico gihe bituma bibagira rwa rurimi
umushinge gw'inkingi z'indi ndimi rega nizo ndimi zindi zose kugira ngo uzimenye neza nuko wamenye ururimi kavukire. Ururimi kavukire ni nk'umutahe. Izindi ndimi umuntu yiga akamenya ni nk'inyungu. Nta muntu ashobora kumenya neza indimi zo hanze, izo ndimi zo mu mahanga atamenye neza ururimi kavukire. Ico ni cambere abavyeyi bagakundisha abana babo ururimi rw'ikirundi. Ica kabiri nuko no mu mashure naho nigwigishwa neza n'ababa baragwize neza. Hanyuma abafata ingingo nuko boruha agaciro n'ikibanza rubereye bagakurikira mbere turafise amategeko mpuzamakungu y'ishirahamwe mpuzamakungu UNESCO riraba ivy'indero n'ubushakashatsi n'imico kama kw'isi rivuga yuko vyoba vyiza abantu bigishijwe ivyigwa bitandukanye mu rurimi kavukire. Ivyo rero amareta niyo aca bishira mu ngiro nk'umunsi rero iwacu twokora ku buryo ivyo vy'amagara y'abantu, ivyo gutwara abantu n'ibintu vy'ubutare n'agataka bikigishwa mu Kirundi byoca bigenda neza, abantu baca barukunda. nta none ugwanse ruba ubaho gute, ubona yuko ariko araha mu ruganda ntibacure aho abantu baheze bakarukunda. None muhiri wanyu mwebwe muravuga muhiri wanyu mwe muravuga ururimi rw'ikirundi n'abana ba Yego cane muhira ndagerageza no vyita gutera icumu mu icumi. Baragomba kunganza ariko sindabahebera kuko bobo bava kw'ishure wabo ibyo biga byinshi bavyiga mu Gifaransa. Iyo baje rero muhira turiko turasubiramo nk'ivyo vyigwa, iyo ndiko ndabafasha imyimenyerezo aba canke gutegura ibibazo n'utubazo ndabibasigurira muri izo ndimi baba bavyizemo. Ariko rero hageze ko tuganira mu Kirundi ico umwana tumva nkamusigurira. Iyo ngomba mbere ari nk'ico bansaba ndabwira utakivuze neza mu Kirundi genda urabe ugufasha ukivuga neza uhezuze usabe mu Kirundi. Nta muntu asaba mu rurimi tumwaje ntibakubeshe naho biga ivyo Bifaransa. Ururimi ruri mu mara n'amaraso yabo, ruri mu misoso no mu misokoro yabo, ruri mu ntimatima y'umutima, ururimi Imana yabahaye yabagizemwo abantu ni Kirundi. Okay, murakoze. Hoba hariho ijambo riri mu Gifaransa rije ubunyene mu mutwe riba riri mu Gifaransa canke mu rurimi mpuzamakungu ridahari mu Kirundi? Bambe riri mu Kirundi gusa ariko udashobora gushira mu rurimi mpuzamakungu? Ni menshi cane, ni menshi cane. Akarorero atatu gusa. Atatu betu reka naguhakarora twege uyu munsi turatera inkuru ko turi mu rurimi rw'ikirundi birarekuye gutera inkuru ukuri guherera mu kuyaga nukuri ngoma ndakubwire je ndabana n'umuntu bavuga guherera cyangwa gushirira mu kuyaga. Guhera no gushira nico kimwe, ikintu giheze kiba gishize none impuzu yaheze n'impuzu yashize sico kimwe, ni vyitiranwa byita ivyitirano. Ndafise umubanyi tubana yize ngaha mu Burundi hanyuma ariga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aratembera mu bihugu vyinshi vyo kw'isi, akora umwuga n'umwigisha muri kaminuza, agakora n'umwuga ivyo gusobanura indimi. Yambwiye rero umunsi umwe nako namubaza none birakorohera gusobanura indimi uva mu rurimi uja mu rundi? Atego cane ku ndimi zine: Kirundi, Giswahili, Icongereza n'Igifaransa. Ataho ni wararaye byose biranyorohera. Ni byose ati byose ndabishobora. Nabwo jewe nta mahera menshi mfise, mbwa ico gihe nahise amafaranga atari make, umuriyoni. Nije ndaguha umuriyoni ninaguha ijambo ry'ikirundi ritari rirerire ugashobora kuriyinshirira mu rurimi ushaka, ari mu Giswahili, ari mu Gifaransa canke ari mu Congereza. Ambwira ati wone umuriyoni ugomvye kungabira, ndazi ko atajambo umbwira ryonanira. Ndamubara nitega amatwi ushatse wandike canke ubifate ku mutwe. Atuye ndabifata ku mutwe kubera sindonkwanya muri wo kwandika. Ntanabwira nti inaziruvye umugore w'akadada yagize nabukwe n'umwuzukuru abagimba akabezi mu ngata y'umugongo, nagira igisokozo ku mweko, nagira igicuro mu nda. Yaraturumbuye amaso arandaba kuva kwino gushika ku buhanza, ati nsubiriramwo neza uvuge bukebuke. Ndamusubiramo nti inaziruvye umugore w'akadada yagize inabukwe n'umwuzukuru abagimba akabezi mu ngata y'umugongo, nagira igisokozo ku mweko, nagira igicuro mu nda. Atayo mahera ndayahevye. Amahera yamutaye kuwa amazi arayaheba kuko hariho amajambo
naho woba warize gute naho uri umuhinga gute adasigurwa adafite ijambo rindi kuko n'amajambo novuga afatanye n'umuco n'umuzirikanyi w'igihugu w'umugwi w'abantu bavuga urwo rurimi niyo ugombye kuyasigura urondera ingene ugira ivyo bita mu gifaransa guparafraza nta jambo tic-tac rihari uvuge ngo urashobora kubisigura gutyo nyene uko mu isanzwe iyo ni jambo niyo n'imvugo nagomba ndababaze ni numwibutsa ni ikintu ni jambo risigura iki uwaba ushatse kuvuga iki no gutera inkuru no kumwamushatse kuvuga so gutera inkuru mu isanzwe aho bavuze umuntu nk'uyo iyo hano kuvuga umuntu umwe gusa bakamudondora idonido gira umwumva no kuvuga umugore w'ingumba mu bisanzwe umugore w'ingumba bamufata nka inaziriye yari imana yagambarariye imana yahemukiye imana hanyuma caba inaziruvye uko yazigambarariye uko yanse kumvira imana nazo zaramurubiye zaramwankiye kuya kubitoka ivyanse uganuka buramwo umutobe avuga ngo vyaruvye bishobora kuba ari kwera wabiciye biteze canke wabiganye vyarengeranye umva inaziriye ari imana inaziruvye imana zaramurubiye kubera iyo nzigo rero yagize kuko haje kiranga umuvyeyi ca mbere ni kibondo n'umuntu agututsa turagapfuta vyaye hajya bagutu naho atari nka vya bintu byo kwangura akavuna umuheto uvuna umuheto mu isaha mu gihe wawugize gufuta ni igitusi gikomeye kuvuna umuheto urakavuna umuheto gisigura akabura umwana w'imfura w'umuhungu urakavuna inengo no kuvuga urakabura umwana umuhererezi uyu muntu yakubwiye turagapfuta vyaye ni n'indahiro mbere bati ndagapfa ntavyaye urinze uvuga gutyo ni indahiro ikomeye umva rero iyo umuntu atavyaye kenshi yaragira inzigo abandi bavyaye uwo rero inaziruvye aca umugore w'akadada ya nzigo y'akadacika iyo nzigo igaca imutuma atumvikana na inabukwe ntiyumvikane na mugenzi we akanka n'umwana wa mugenzi we nico gituma rero inaziruvye yabaye umugore w'akadada yabaye umugore w'inzigo aca afata inabukwe ngira yamuhora ati umuhungu wawe niwe yatumye ntavyara n'umwuzukuru umwana wundi mugore wa mugenzi we umugore wa muramu we yari mugenzi we abagimba kabezi n'ubagashoka mu ngata y'umugongo ne haje umwana aryami ku mutwe iyo bamuhetse urumva yarabishe no kubica mu bisanzwe yati ntagira igisokozo kumweko ntagira igicuro munda umugore yiyubaha mu migenzo y'ikirundi yagendana igisokozo kumweko duhere ku gicuro munda cari ikimenyetso kiza mu gitereko ku mukobwa ageze mu bigero byo gutwara imbanyi iyo umukobwa ageze mu bigero byo gutwara imbanyi yarumva igicuro munda nyina agomba kumura ko yaje muranzi wa mbere w'umukobwa ni nyina nyina amaze kubona vya bimenyetso vyerekana ko umukobwa yatanguye gukura uko umuhungu arazana ubwanwa n'ubwakwaha bakabona ko yatanguye gukura umukobwa nawe hariho ivyo yerekana si ivyo nkubwira ndiko ndabibwira ndiko mbwirinda uwayiraye ko urabizi byo ndagusigurira cyane ubisigurira n'abandi kandi umugabo wo kumenyesha amakuru no gusigura ivyo nawe urabisigura iyo rero nyina we yabibonye ubwa mbere hoho ntiyasubira kwemera ko ajyamana n'abana badasangiye igitsina ico gihe aca yitwa inkumi kubera bamukumiriye atakijyamana n'abandi aho rero yahezanye nagaca atangura kumva ati mbega mwana uramaze kumva igicuro mu nda yamubwiye ati yewe nacumvise agaca agenda akabwira abandi bagore mu kibana ati wa mwana wanje n'umukobwa no kuvuga bomukwa aho no kuvuga yaba yaramaze kubona yaragiye mu butinyanka nico bita igicuro mu nda washobora kuja mu butinyanka mbwa ntugira igicuro mu nda kuko abantu bose bagiye mu butinyanka zuba ko bibaruka hariho abantu bagumbaha ntibibaruke igiciro mu ndacari kimenyetso cemeza neza yuko uzotwara imbanyi ico gihe mbere ubwo buti urazi ko umuntu agiye mu butinyanka bwa mbere umuvyeyi yari afise ibintu bimeze ibiremo yakoza kuri ubwo butinyanka agaheza akabimanika mu ikoma kugira ngo naho bizoshika agakubagana yagiye kuragira ko umukobwa vyashaka karagira iyo badafise umuhungu iwabo mbwa bishitse rero urabona birashobora gushika iyo rero wari umuhamuro kugira ngo ntazatware imbanyi akiri mu rugo iyo bisaka yitwara acavuga ngo ntikatamaniki baravuga ko cakire mu baterera hejuru nta cavuyemwo
kwabaye guta umwanya wa. Ni kuvuga ko umuvyeyi aciye ubwenge yaca afata akakamanika kugira ngo none apfuye atakamanuye na canke reka tuze tubigaruke ko mu kindi kiganiro c'ubutinyanka canke kijanye n'ivyo nyene vy'abakatamanikirwa. Wewe wavusa amazi unyibagize ivyo turiko turasigura uri twebwe yaze gusigura rya jambo rikomeye. Umva rero ntagira igisokozo ku mwego nahere ku gicuro mu iyo rero umuntu atagira igicuro mu nda no kuvuga yuko ari ngumba. Hama igisokozo ku mweko naco umugore w'umurundikazi yiyubaha akubaha ahavuka akubaha aho yasabwe aho yubatse agiye ku rubanza yategerezwa gutwara igiseke gishigikiye kandi gishishiriye. Ico giseke yabatwaye acikorera ku mushatsi hariko n'ingata kugira ngo rero abo bantu bamwakira yagemuriye yamariye urubanza ntibacishemwe igisha umuryango avamwo yabanza gusubira inyuma hariya mu kirugu aratora ca gisokozo cari ku mweko agasubira imishatsi kayihagarika kugira ngo baje kuvuga ati ava mu miryango y'abatunzi bamerewe neza hembere wewe ntiyikorera baramwikorerera yabagomba guhesha iteka umugabo wiwe niyo yavuye kubera ca gisokozo si ivyo gusa yafise n'imbazi n'agahama. Agahama ni bita mwitamama n'aya mafu mugendana mwisiga tuma icuya kizimangana enco bita gahama. N'imbazi rero zimeze nk'ibi bimoga neza bituma umuntu ma parfum ibintu nk'ivyo ntumbaze vyatuma umuntu amuga neza agaca atamaza mw'irembo atamirana bakamuha icicaro c'iteka kuko iteka ritewe umugore ryaba ritewe umuryango. Nuko rero ariko ari umugore w'ingumba yavuga ati zona kowe ziramaze nta gisokozo yatwara nta mbazi nta gahama yaratwaye ico giseke ugiye kumutura ko nuko imutera hama agaca agenda akicara habonye hose indava y'imbwa n'umunyota yifata nk'imbwa agenda akicara ngaho honye bakamuzimana canke bakareka. No kuvuga yuko none iyo aje yikoreye mwumbiye yuko yategezwa kuca banza kuca ahantu akisokoza hanyuma akabona guseruka none asubije kwico giseke yaragenda bakamutura agaca asubira inyuma kwisokoza canke yabanza kwisokoza agaca gitwara mu maboko. Erega mu migenzo y'abarundi ntibakwakirira mu burere mwisango bakwakirira mu kirugu. Nukuvuga yuko hari irembo rya mbere n'irembo rya kabiri bamaze kukwakira ico giseke wagiye wikoreye canke izo nkoko imitemere y'inkoko waricivye ukabera nk'usubiye inyuma gatoye kugira ngo ubanze wisokoze. Nari nifuza kubabaza umwibutsa w'ikirundi mukunda cane gusumba iyindi muca mutubwira n'impamvu hanyuma mugabe imbere yuko ndababaza ico kibazo gatoya nsubira inyuma gatoya umwibutsa n'umugani vyo bari ikintu kimwe bavuze umugani w'ikirundi canke umwibutsa co bari ikintu kimwe bisigura kimwe bihava bingora kubwira mu majambo make ico ni cigwa ngira ngo comara nk'indwi yose umuntu ariko arigisha ariko nagira nkumenyeshe yuko umwibutsa n'umugani sico kimwe. Umwibutsa ni ijambo rigufi mbere usanga rigizwe n'ibice bibiri. Iryo jambo rigufi rikaba rigira ryibutsa abantu inyifata ibereye ryibutsa abantu ibibaho ryibutsa abantu uko bokwigenza nko bakubwiye bati akataretse kabagasema bati umuhinga wo kurya ararakaravye cyangwa babwira bati umubiri uravyara udahatse umubiri uravyara udahatse atubwirigiri bugira babiri umubiri uravyara udahatse no kuvuga iki bavuze ati umubiri uravyara udahatse nubwo yuko mu bisanzwe igitungwa kugira ngo kivyare kiragira amezi hanyuma kigahaka nigihe biba biboneka ko gisigaje iminsi mike ngo kivyare ari imbwa ibizezuye kugira ngo izobwagure ko nkiravyara mikabwagura iyo rero ku gitungwa biraboneka cyo ku gikoko ariko umubiri bavuze turavyara udahatse no kuvuga uyu munsi urakomeye usa amagara meza kujya umuntu bavuga ngo aturuka bukagataha bunyama ukaje wumva ejo bakubwira bati wa muntu yapfuwe canke yanyuranye yakebanye yasinzikaye nubwo yuko ntawe aravyiteze umubiri bavuga ko wavyaye udahatse. Umwibutsa rero ufata ko ari ijambo rigufi cyane gibutsa abantu rikebura abantu. Umugani wowo ni kiganiro ni kiyago kivuga ivyabaye kivuga ivyashikiye abantu
canke ivyabaye mu bisanzwe kikarata ivyabaye ido nido. Usanga batangura bati harabaye umugabo akitwa Karegwa yabaha naha umunsi umwe agenda kuraba Inasenge yitwa Nzopfa barushe. Ndiko ndaguha akarorero, nta uhari uwo Inasenge wa Karegwa yitwa Nzopfa barushe, nta uhari. Uwo rero n'umugani bakawuvuga mbere mu gusozera bati sije no hahera hohera naka na naka bagize ibi nibi. Uwo n'umugani. Iyo ari gitito hoho baratereza, aragaya n'igihe hagati muri ico gitito batereza mu gahogo bakavyina. Igitito nivyo bindi bavuga yuko bataca umugani ku murango, kuko mu migenzo y'ikirundi hariho umugani bavuga ngo nta muntu aca umugani ku murango bawuca bateramye ko cazira. Niba umugani canke igitito ari bijya bateramira ko bariko baraganira, ivyo uvuze nivyo. Imiziro, hari imiziro ku Barundi, mbere winjiye neza mu mizi y'imiziro uratahura igituma babigira. Ega n'ibintu vyasaba kwicara ukarambya ukiyegeranya ukumviriza ukabaza n'ibibazo. Banka kubivuga mu masaha y'umurango kubera bagiye gucira umwanya cyangwa igitito uragiye waca wonesha, uri kurarima waca ukonyokegwa cyangwa ukadebukirwa ntusubire gukora. Barinda rero ku mugoroba hajya bateramiye inkono akaba ariho baca iyo migani n'ibitito. Nayo imyibutsa yoyo barashobora no kubona uri kuronsa isuka ku kivi ati wa mugabo we canke wa mugore we utarima ntamira, ushaka kumubira abirakuwe, ushaka kumuca acika ijoro ugaca mu gutegerezwa gukora. Hama rero wambaje uti umwibutsa noba nkunda cyane gusumba iyindi. Reka mvuga uwunje mu mutwe nakubwiye wa munsi, kuko igituma ngomba kugaruka ko numwibutsa wankwegeye. Naratangaye, abantu benshi twahura bambonyemwe umuntu yikunda cyane, umuntu nyene hahamiye ivyicaro atagomba kubisikanya no kubisa abandi kubera ushaka kubisa abato nabo ngo bashikire, kubera kutamenya kudatahura. Ujya mwibutsa rero naguciriye uvuga ngo intango y'iteka yamara igicuga. Insiguro y'uwo mwibutsa muri make no kuvuga ko ata muntu ahaga iteka, nta muntu ahaga iciza, nta muntu azovuga ngo jewe narakoze ibiganiro byinshi abantu barabiraba ngo naho nokora ikindi kiganiro abantu bazoguma baraba ibi bazonkundira bijya nakoze. Ahubwo wama wipfuza ku munsi gukora ibiganiro bisumba ivyo wakoze ubwa mbere. Akarono guhane kadufata abakinyi rurangiranwa nk'abajya ba Lionel Messi, ba Cristiano Ronaldo bamaze gutsinda ibitsindo vyinshi, mugabo ku munsi bama mu myimenyerezo kugira ngo baze batsinde ibindi bitsindo vyinshi. Bavuga bati ese codo tugatsinda ibindi bitsindo vyinshi batarashikana ijana bashaka ijana, bamuye kwijana bagashaka amajana 5, hama bavuye ku majana 5 bashaka 1000 nibirenga. Kubera intango y'iteka yamara igicuga, nta muntu avuga ngo iteka ryarakwiye ni muntera ivyatsi muntera amabuye mu mvume n'amate ngo iteka narose rirakwiye ryarengeje byose. Oya, iteka ukwa muri shaka ukwa mushaka yuko abana bawe uyu munsi bagusavye umukobwa urifuza ko nejo gusaba uwundi mu givuse batatu, urose umukazana urifuza ko oronka n'uwundi niteka. Umunsi bakugemuriye isongo canke inturire urifuza ko ejo boza n'iyindi kugira ngo uvuge irindi jambo kugira ngo uterekere abandi bantu wamuri kuragaburira abantu bami bakugana nawe baganurire ubaganirire. Aho nibaza yuko akosoye canke asiguye ivyo yari yavuze mu kiganiro giheruka, abari biyumviriye yuko yashatse kwimana ko nabo batoshikirwa ngira ngo baravyumvise. Nibaza ko ari oya, si intumbero yanje si gukosora kuko twageze gutwarwa n'umutware yadutwaye mu murongozi yahora tubwira ati ntumva zamaho. Ivyo naho no bivuga byumva abantu bumva ivyo bashaka, ntituzobuza abarundi kumva ibintu ko bashaka, ntituzobuza n'abantu gupfa, ntituzobuza n'abantu kurira, tuzobuza n'abantu kuririmba. Isi yamye ruko nyene ifise abarira, ifise abaririmba, ifise abagororotse, ifise abagoramye, ifise abumva ivyo utababariye batanakumviriza. Erega nka jewe ibi ndiko ndavuga usanga ubinezererwa bikakuryohera. Ahari umuntu ariko arabiraba yamaze kuzimya aha tugeze yamaze gufyonda telefone yiwe canke imashine yiwe ati kuramwe ibi bintu ushaka no kuvyumviriza. Abantu zoye turabatahura
niko bigenda ni kandi si mu Burundi gusa na ahantu hose. Biramaze gushika muri ko muraganira n'umuntu ukavuga nk'ijambo ry'ikirundi canke ritwengeje canke rimaramaje wowe atari byo wari wifuza, nukuvuga nk'akarorero umuntu agasanga turetse nk'iri twariko turavuga rikaba riratwengeje mugabo wowe wari ushaka kumuha message ariko akavamo atakintu na kimwe yumvise bivuye ku kutatahurana neza. Ni kenshi cyane jewe hari igihe mpora mbere nibaza ko abantu bandaba batanyumviriza usanga batwenga nkibaza none nk'ivyo ari byo mvuga bagatwenga kandi bidatwengeje. Hari umukobwa yigeze kumbarira yitwigana muri kaminuza ngo akabi karatwengwa nakeza ntoya, akabi karatwengwa nkakeza ngoya aranka kuvyumva we yarazi yuko jewe ndakabi nawe akaba keza ko akabi rero kariko karatwengwa nakeza. Birabaza gushika kenshi abantu ni kubera kudatahura canke kutumviriza. Ndaguha akarorero mugabo vyasaba umuntu hari mu natewe iteka ryo guserukira umukuru w'igihugu ku rubanza rwo gushingura umuntu yabaye rurangiranwa yagiriye akamaro Uburundi. Hamaro mu ijambo nuko ko ari ijambo Imana yandongoye cyane gahajya hari gihe uvuga ijambo ukumva uti iri jambo Imana yarigizemo uruhara kubwanje ntiryari gushoboka. Hama rero ico gihe hari mu ntara ya Bururi. Hama rero ndabwira abantu nti irigize gatatu nserukira umukuru w'igihugu mu rubanza nkuru hapfuye umunyabururi. Ndanababwira nabo bantu bitavye Imana. None ntimugano ndiko ndaduga rero ngana ngaha kuri urubanza gushingura niteka uyu muntu yabereye ikimazi umuryango wiwe intara yiwe ishengero ry'igihugu ciwe. Nagize icyumviro kimbwira kiti none gakaregwa ko umukuru w'igihugu akunda kugutuma mu manza nkizi kandi abanyabururi bakomeye bakaba ari benshi kandi bakaba batarapfa bose, ni wowe uzokwama uja mu manza nkizi gushingura mu gihe azoba hapfuye umunyabururi akomeye. Ivyo ndavyumviriye hacaza ikindi ciyumviro muri jewe aho nabivuga mu ijambo kimbwira kiti karegwa genza make agasongwe karafyita akarishe karapfuha ibereye inkumi n'iryogo ritihaye inkumbi. Ati karegwa genza make irahindiga hinyuza icari gutarikwa kigatekwa icaterera kikavoma witeguye gusomera karumanga umugabo akajya imbuto atabuze ubusize. Ati abo banyabururi mvuga ko uzoja guhamba bapfuye harahari boza kuguhamba wowe nyene karegwa wapfuye itonde rero. Niryo jambo rero ryatumye nigarura none mwa banyabururi muri ngaha mukumva napfuye muze namwe kumpamba kunama naje kubahamba mwapfuye. Abari bashavuye baca batangura gutwenga kubera banezerewe nuko bumvise nzopfa imbere yabo. Ubwa mbere navuga ko bazopfa imbere yanje barababara muga bumvise ko nzopfa imbere yabo batangura kunezera. Nzanze mpera ngaho wonye ndanababwira ntirega mu manza nkizi umuntu yapfuye yakoze ibintu nkibi nitwaje kurira twaje kuremesha n'abarize ngo banezerwe n'umuntu yasozereye igikorwa ciwe yitahukiye nk'intwari nk'intori kuratamba ivuye ku rugamba. Hanyuma ibindi navyo mu bitegere urupfu rwahitanye Micombero rugahitana Bagaza rugahitana Buyoya ejo bundi ntizogutinya wowe gasupari we Melchior uri umuntu abayabaye kuri abonye. Nakuvuga yuko ndakunda kubwira abantu ukuri ariko ukuri ngubwira ukuri utakuza kukuziza. Ukuri ni kwizi kubwira abantu bakunda ukuri nyene canke baza akamaro k'ukuri. Hari nabandi babakeneye yuko ukuri kutaja habona bagomba gumapfuka aho ngira bivana n'ingene uri kurakuvuga ngira urisoka we none ko wumva ucisha mu buryo bwo kubatwenza Imana yaraguhaye niyo mpano wumva ngira ngo nico gituma ahubwo baca bavyumva neza. Si bose bavyumva nk'abamenyereye batugara tumenyereye kuyaga ngira nibumviriza n'ivyo mugabo abatwenga nta ngira batwe ukonsa nuko ndeha ntaranavuga mugabo nkunyubise ubwa mbere kenshi yanamugora ni nkabajya nyene bavuze batatawe wa mwibutsa ngo ntango iteka ya mari gicuga bisaba kubasigurira kenshi cyane ugasubiramo urabona utosora ifuku yameza katsi mujisho. Mu myuga myinshi batubwiye ubuheruke cyo sene nateguye kuke kubaza mugabo kana kikubaza mu myuga batubwiye ko woshobora gukora nta na rimwe byigeze bibashikira ko mwiyumvira ko mwokora umwuga wo gutwenza ubukomedi.
kuba umuhiste none ubu sindawukora sindawukoze rego uwo mwuga ndawamamwo gusa sindawucamwo amahera iyo mbwira uti ego none urumva ikintu kubucamwo amahera nyene none rega hari itara ntaco rihomba numwibutsa uri mu gifaransa kandi ndawushiye mu kirundi itara ntaco ritakaza ridometse irindi tara aho umuga nawe ukoze rero ntago twengeje n'abariko barakuraba baciye batwenga n'abazokuraba bazotwenga kandi ushobora no kubikiriramwo ahubwo rero wewe ko mba nabigukoreye buje uranyibuka buje turasangira muri ivyo bintu nyene byo gutwenza nta muntu yokora vyose Imana nakubwiye Imana ntirenganya noja muri ivyo byo gutwenza ivyo kurira navyo byoca bipfa rega rero n'ivyo kurira rimwe na rimwe je namura nakira abantu barira bakabogoza bakubwira ibibazo bagize hamwe na wewe hamwe na mosozi y'umugabo atemba aja mu ndura bizi hajya mubonye abagabo dufise inda nini nkizi ziwacu ntimuze mwibaze ngo ninjya n'inzoga nyinshi twanyoye umaze kuririra nka gwa gasoro ukaririra ndada ukaririra ngenda ndumwe ukaririra abavyeyi bazogona bazokuruza ayo mosozi aguma atemba aja mu nda inda ziraba nini cyane urumva rero dukora Imana yaturongora iti kora ibi ibindi urekera abandi ni kuvuga yuko twoja turakora twese ntirenganya iradutunganiriza ariko uwo mwuga n'ubu ndanagerageza ariko sinibaza ko nzoba ndawukora ndawucamwa amahera nzokora nk'umuremesha kiyago ninashobora kuronka abuzukuru banje baze banezerwe ndabatwenze abagenzi banje duhure tuganire nuba hasije mbona turahejeje sije muri wandekuye ukahandi mu maboko yawe ndekurengende nikire gutwenga n'abantu bamwe ndafise n'abagenzi imbere batera inkuru kunsumvya nyinshi nizo ndabakora ngira ngo umunsi umwe muzodutumira kugira muri abo bagenzi bawe nawe n'abanywanyi bacu n'abakunzi bacu baryoherwane nawe nari shaka kubabaza hamwe vyoshika mu karekurirwa umuntu akabarekurira gucura amajambo sinzi ko bayita gucura amajambo cyo guhimba ijambo wiyumvira ko wowe ucura ijambo iri kubera iki jewe ntarimwe urumva hariho nk'iryo natoye ejo bundi nasanze ari irivuga ry'ikirundi nasanze rikomoka ku banyabururi irivuga kuburura muze kuraburura umuntu uri kumutwara mutwaza igikenye intwaro z'igikenye nibo bazitanguye intwaro ya cami yahavuye abantu bagenda barababurura bavuye ngo urumva hari iwacu niho bakarigwa cyane bavuga ngo urumva ngo bamutwaye agaramye nk'ikembe ngo bagenda baraburuta ngo twagiye kumutora haciye iminsi ngo asigaye abozoye mu nda nk'inanga urumva nk'iryo arabo twari ndababwiye iyo jambo nibaza ko iryo rivuga ryazananye n'abanyabururi kuburura ntibashobora kuminyuza ntawe uraminyuza kandi baza ko ari ibyo birashoboka ariko kandi amajambo y'ikirundi aguma avuka mugabo nitwigera tuvuga yuko ari twe twayaremye tufata ko yarasanzweho ibi vy'ikirundi biri mu byo bita iragi rya basokuru niragi rya basokuru niyo uzanye umwibutsa utari bwavugwe batari bwumve so kuvuga ngo bari umwibutsa y'uwabo yavuga uti basokuru barayamaze abavyeyi bamaze gushengera baturabira hariya hejuru bacije muri twa dutoboramana tugize inzu z'ikirundi baraturungika ijambo twari ko turibagira bararizuye ricarizukira muri twebwe hamarira aja habona donke impemu yabarongoye none ni abari impemu Saint Esprit canke abari ndazi yego ni Saint Esprit nyerega benshi bazi ko umweranda bazi ko ari umuzungu abantu benshi cyangwa umarati w'Ibuganda umweranda n'umuntu yera mu nda ni jambo ry'ikirundi umuntu wese yera mu nda agenzwa n'iciza atonesha datukana atereka avuga neza akagenda neza akambara neza kikwiza uwo n'umweranda abamyeho mu Burundi abo rero turagumana dushobora kuja aho babashinguye tukicaraho tukazirikana ibyabaranze bageze bahagira ico bagiye batubariye turaganira nabo niyo turiko turabiyumvira twicaye ahantu turaganira byinshi bituvuga tubihabwa n'abagiye nivyo tubakesha niragire rero natwe turahura kuri abo hamara tukariraga abandi kuko jewe n'igihe nzoba ndi musi yaha twicaye no kuba napfuye kandi aho sikera cyane fata umenya ryari rumutwara ntaho umenya ryari none kera ni ryari ntaho ubizi nyene ubu nyene muri umwanya twicaranye nshobora gupfa muri uno mwanya
ushobora gupfa ejo canke mu mwaka uza. Ivyo ubimenye bitegerezwa kuba bitebuke bizoba ari ntibukuka. Mbwa rero n'igihe nzoba napfuye nzoguma mfise akamaro ibi tuvuganye abantu bazovyumviriza ntibazobura ijambo rimwe ryiza bakuramwo rizoba rimaze. Murakoze cyane. Hariho amajambo akugora mu Kirundi kuvuga yoba ari nk'aya pana gusigura amajambo basi agoye kuvuga mu Kirundi ugasanga aragoye kuvuga. Ni menshi urumva hariho nk'atatu. Hariho ibintu urabona nk'ukubika kuvuga itangazo ryo kubika cyangwa ryo gusivya urubanza abantu bari bitegura bariye n'umunyu. Hari amajambo agoye uvuga uti ijambo riraniga hari bati ijambo riraniga ariko rero kubera umutima rugabo uraheza ukavuga uti hakwicwa n'ijambo ukwicwa n'uri bariye ugaheza ukarivuga. Jewe nigishijwe kuvuga yuko iminsi yose ubwira nk'umukuru kuko iyo batadushira habona abakuru ntawe ari kutubona mugabo bahabona ukahabonera. Jewe umukuru wese imbere yuko nabwiye ijambo ntangurani nyakubahwa urantunga umburane untungira hamenye watungiye ururimi ruravuga nabi ntaruge. Urumva naciye bugufi hanyuma rero n'ibintu ngira mvuge birashobora kunkwegera ni mugabo hako bikwegera igihugu mbonye no bivuga bivuye bihitana jewe hako bizohitana abandi bantu aba watariye wawikingiye. Hajya ikibi si jambo ikibi nuko warivuze uwo waribariye aho wari mubaririye n'umwanya wari mubaririyemwo. Hari ibintu tovuga abantu bariko barajya hari ibintu tovuga abantu bari ku maziko hari ibintu tovuga ndaguhakararo koroshe. Hari umukuru wanje yitavye Imana namukunda cyane kandi sijeje namukunda naho ari abamwe nk'abantu benshi baramukunda. Hama rero uwo munsi natewe iteka yo guhagarikira urubanza rwo kumushingura. Hama mu byo navuze ndavuga nti iyaba Imana yagirisha amatora mu muryango tugatora umuntu yari gupfa twari guhama ngaho uyu munsi. Ndabona abantu benshi bari gutsinda aya matora uyu mukuru wanje akigumiraho akabandanya aremesha ikiyaga bakirumara mu muryango. Abantu rero twahuje amaso muri uyo mwanya mbona bariko barajya imisaya baravuga bati kumbe wa mugabo batwipfuriza gupfa. Ku mugabo nagiye aho banywera nta numwe yangurisha nta numwe yampaye nigwere kubera babona kumeye ariko navuze ukuri. Amatora yo gupfa none habaye abantu bese bo kwipfuza ko batayatsinda hama nta ushaka gupfa. Ego hoba hariho amajambo y'ikirundi asigura ikintu ciza na kibi afite nk'insiguri imwe ugasanga nk'ubisigura ciza ubundi mwanya igasigura kibi nk'ubu kunyene wari uri kurabivuga umuntu ashobora kwiyumvi atumvirije neza ingene wabivuze cyangwa ko wabitariye ashobora kuvyitiranya. Ni byinshi akarono guha n'imbwa ntunka je ndi imbwa urashobora ati wambwawe ikibi nuko ambwiye ati imbwa ya nyoko uko jewe ndi imbwa ya data sindi imbwa ya mama mbwa ya nyoko n'igitutsi bitandukane none. Hajya rero n'umwana yakoze murakoze neza bati usa naso udasa naso babisigura yuko nyoko yakuvyaye kubundi muntu atari so. Urumva na bwa burenganzira bw'uzotorana ngaho onye kwaso ubutakaje aho harimo akabonero mugabo. Abarundi n'abahinga mu mvugo none nk'uwo murundi aje akubwira ati oya reka ndabireke oya bitubwire ndabireke tuzobivugana atari mu kiganiro agenda dushobora kuvuga atari mu kiganiro canke ari mu kiganiro c'abakuze turashobora kuvugana uko jewe iyo ndiko ndi mu biganiro n'abamenyesha makuru namanzirikana yuko mwebwe musanga abantu bafise ishure rimwe abo bana bimenyereze ngo bita maternelle rimwe batoyi bo mu mashure y'intango ahisumbuye na kaminuza. Mu gihe rero ico kiganiro kiba kigenewe abantu bose uzofyonda wese kuri urubuga rwanyu umurongo wanyu aca kuvyumviriza ndazirikana ko kwiyubaha kutabuza kwiyubara kandi kwigenga kutabuza kwigengesera nkazirikana ko imvugo yakurema yo mugabo ikundwa na bake hanyuma nkageguza nari ndiko nakubwira ivyimbwa. Umuvyeyi wawe so wawe ashobora kukubwira ati wambwawe ngo hano wambwawe ico ndakubarira ngo tugende gutembera wambwawe arisa bikubwiye naco bitwaye ni vyiza mugabo wundi muntu akwisimbwa ucubaza kwimira bega nimbwiye none kwimbwa yota ari umukoma igumi iruhande y'umukomezwa kwimbwa
iguje ari umusega iguma isega ibigori vyurira kugira ngo ibirye kwimbwa igwaye itakijaho izindi ziri ari rujongo yajongorotse yamaramaye itacagira naho izindi ziri kwimbwa ihiga ari ndura ikurikira amakande y'ikoko ihura igikurikira ngo igifate kwimbwa iterama ari ntozo uje gufashe gutoza inzara canka amenyo kwimbwa ijyana bayitanya migozi kwizingira ko kwimbwa itagize amagara meza kubera kugaburirwa na gutoberwa nabi cyangwa kugwaragurika bayita mujeri ingana kujya kwiga igijeri avuga ko inkoko yarita yaba yimijwe n'inkware utangwa kwiruta mbega iyo mbwa none banyise niyihe niyanguti imwe yacitse umurizo nimbunuza imwe sanga yicaye ku kibuno iri kwirajya yonyine yibunura idasangira n'izindi ijambo rero birava nabikubwiye aho warivugiye wowe waribariye ico warimubaririye naho warimubaririye jambo ryashobora kuba ritishe rirakiza ni kwa kundi nyene ariko hari amajambo ashobora gusigura vyinshi nko gusoma shobora gusoma umusa w'inzoga shobora gusoma igitabu shobora gusoma umuntu ivyazanywe n'abakoroni by'ukuri gatana ku matama canke ku kiganza babigira n'itatazi ico bisigura kuko umuntu azaka gusoma abigira gusoma abepiskopi abungere ba Ecclesia Katolika n'abandi wisanga canke papa canke umukardinal umusoma ngaha canke umwamikazi canke umugore w'umuganwa bisigura mu gifaransa ngo je suis entre tes mains niwe wungabo kangaburira ndi mu maboko yawe abari umuntu wubaha cyane mugabo ujubona umuntu wese umupagani umushenzi yaje gasoma umuntu ngaha atazi nico bisigura none wumva ko abayamwubaje ahubwo hejeje kubaha insiguro kugira babitahure neza urumva bahora babikora batabizi yego birashoboka reka tubireke twigire mu byatuzanye ivyo navyo bizazanya abandi yego murakoze aho bishitse nk'ikirundi kikazimangana nk'ijambo woba baracane rizimanganye ryo bariri ico kibazo cawe hajya rero wewe iyo wigisha tegeza kuba wonanije abanyeshuri cyane ico kibazo ni kibazo kigoye cyane ariko ijambo no babara rizimanganye amahoro ijambo rizimanganye no babara cyane urabona erega kandi ntitubidehe mu ndimi hari indimi zishika hafi 3 zimaze kuzimangana tuteza kugwana ururimi rwacu ko ururimi ruzimanganye nakubwiye ko ururimi ariko rubika amabanga yose y'igihugu nigo rutuma tuganira tukubakana tukuzuzanya tugashigikirana tugatabarana tukamenya n'ivyo abandi badategerezwa kumenya kuko ururimi nigo rutubikira akabanga n'amabanga nakubwiye wa munsi yuko uhanembwa amanika icikunda hibona mugabe idahamvya iyo tagomba ko abantu bamenya tuca tubiganira mu rurimi rwacu mbere tukabishira mu mvuga ifobetse tukabishira no mu myibutsa abantu bashobora gutahura rero ijambo amahoro izimanga yagombaza cyane kuko uretse yuko amahoro ari jambo novuga rikomeye ku isi yose banariramukanya urabona abayahudi bavuze shalom amahoro abayisilamu bavuze assalamu alaikum amahoro twebwe tuvuze Yesu nuwo Yesu bakari umwami w'amahoro jambo amahoro no mukuramukanya abandi baramukanya amahoro no mu gutanga ijambo ni tugira amahoro niyo hapfuye umuntu ni tugira amahoro niyo umuntu avuga ati narega yabuze umuntu uti namahoro atego namahoro uvuga amahoro kuko avuga ngo ni bukebuke yarashobora ati ngo namarembe none bavuze amahoro n'amarembe hajye babashatse kuvuga ngo namarembe bamwe n'amahoro abandi namarembe ego urumva amarembe aba ko umuntu aremvye mwakeje bacu umwazo urembejwe niki indibuka ko bacu bacishwa ngo n'inzara n'inyota ko hajya nta ngwara izi ngwara zidakira ni ngwara mbi cyane inzara n'inyota bazwa ingwara zidakira barapfupfa haza nta muntu azokubwira ngo yarakize inzara n'inyota hajye umvise umuntu yitwa ntawe ukirishiga ntawe ukirishiga no kuvuga ntawe ukira kujya uzokwa mukeneye ko bateka ni kumwe kw'inzoga imwe vy'inzoga umurundi wa muterekeye ucikira urukanywa urukamagire uruhu umutima nturuhinda uruhu umutima ushima nturuhu umutima ushiha unywere mu nzu ugendere mu nzira nikakutsa gatere ukutsa gahunda ubu ni sese imbere mu kwishura nawe yateza kuhiriza
akaba ati mugenzi nuko mukunzi muhire nuko namitungane urukanyu waruhaye twarukengurutse ati yamara rero naho kwizi yasembereje duterekera iteka inzoga zirahiye n'ahandi intango y'iteka yamara igicuga kubita inzi bipfusi utwuhirire ati kandi mukunzi mugenzi urampana umpaza inyota y'umworo impagwa n'umwonga uranyima ntunyimura ndavuniza isesa imbere tereka dukure dukundana dusaze dusangira tuzirikane ko gusangira kwazanye uguhaga gukura uguhazana no guhangana bizana uguhangama mu Barundi urumva nk'iryo ni jambo agacaje avuga mu nyuma ati tugira amahoro yatanguye tugira amahoro ivyo ariko nivyo yatangura aho yarahejeje kuvuga ijambo none birasopfobetse gose aho bashatse ko aba no kuhiriza gusa binyongo ko babongera cyane iryo jambo ishingiro akarangamutima karyo no kwiyubaha kw'Abarundi Abarundi n'abantu biyemera niyo yamaze kabiri arara ubusa aje kukuramutsa ukamuka cumwe uti banzu uze turahishije karaba dusangire akubya tuya ni mugireje nagize ategezwa na kugemurira inzara abakeneye yuko umugobera utoya nukuri nitwoje uri kuraraba ishiraso nsiroga nije abandi babona karaba dusangire ubivuze gatatu yavuga ati nta kundi ko mungobereye reka nkarabe nawe yarapfuye yari yamwishe inda yari yamatanye n'umugongo yagaca abona kujya no ku nzoga yategeza kukwereka yuko atari mpabe yakubwira ati urampana umpaza ntabwo ko inyota ari ngwari dakira urampana umpaza uko inyota y'umworo imagwa n'umwonga iyo nta nzoga woronka iyo tumeje ntazonyoterwa nahigeje no mu ndwiza inyota y'umworo yomagwa n'umwonga ati uranyima ntunyimura ni wanyimiye inzoga irahi wawe ndagenda kwa Baricako ndagenda kwa Ndayuhurume ndagenda kwa Madagasha ndagenda kwa kundi wari wese inzoga zirahari kwa Karegwa uramutoye ko yamatereka kandi yamahishije uvuze neza cyane ubwo no kuvuga ngo uranyima ntunyimura nkura mu gihugu inzoga mu gihugu zirahari ma rero no kwishigikira kuko hari gihe uhirahira ukamwima yarakwidogera aho yaje hose yaranciriye kwiteka kuko hajya inzoga y'urubanza inzoga irimo n'ijambo ntisa nazijya nzoga dukura mu bunywero mu birabo oya bitandukaniye aho bitandukaniye n'inzoga y'ijambo inzoga y'urubanza n'inzoga y'iteka kandi umuntu ayikwimye akakwima abantu babona baca batagwa kwiyumvira nabi ati usanga ari umurozi usanga ari umukinzi usanga yonesha usanga ari inkozi y'ikibi abantu bagatagwa kujyana inzara ati byarivyo byose bacanye ni reka tujyanye ni mwishwa wa Inasenge wa Muramu wa Gasirida ati Gasirida yu ati wa wundi umwe wo kwa Baricako avukana na murumuna wahica intuka Inasenge yinarume wanaka bagavuga bakarondera ikibi aho cuba caravuye bapfundikanya abantu batanga kwiyumvira gutyo nabone bati najeyo nkazomubona nzovuga ntiteri yo sema yabagukwegeye yego bakwimye inzoga ni kuvuga yuko wamusavye inzoga arakwimye canke ni hajya mwaba muri ko murasangira mu gwato canke mwibakure hanyuma igahera canke bagakatisha ari umuntu mwaba muri ko umuntu ndabibona ruguru iyo bariko barasangira mu rubanza umuntu gasanga wewe baragusi nukuvuga wewe baragusinze canke ubunye nuko bitakigwiriye cyane mbwa yo mugwagwa niho babigira gose ugasanga umuntu baramuhaye mugwato hanyuma ori yo guhanka mwebwe twicaranye ngaho ugasanga jabukije ku wundi nivyo bita gucira kwiteka umuntu kuko inzoga y'urubanza bwe niteka nivyo ari babwiye ati sinaje kurondera urwagwa n'ahandi rurahiye ntekera iteka n'iryo nakurikiye intango y'iteka yamara igicuga urumva rero iyo bakwimye iyo nzoga iherekezwa n'ijambo n'abandi bakaryunganira abandi bakarivuga bakarinoganza yabaguciriye kwiteka ariko nawe wamusanga ari yaguze ubu muri aya majambere y'ubu reka tuyita amajambere aho abantu bagenda bakigurira inzoga bakazirikana yuko umugabo ahimba amazi ayivomeye bazirikana ko umugabo umurundi w'ukuri ajya ikiremve acira shiko ahimba yihimbaguye akiba ko nk'umuswi w'imbata ukamubwira uti nsomya ayifise akakwankira
akakwima wiyumvira vyinshi mbega aranena nitwosangira yandavye ninda n'indesho abona ntitwosangira ibyo byose byaramutera amakenga bikamutera kwiyumvira bigatera n'abandi kwiyumvira. Yego murakoze cyane. Nibaza yuko vyoba birebire cyane nateguye ibibazo byinshi mugabo mbona umenga amasari karaturega reka ce tumara nk'abaja kuturangiza ikiyago turiko turakorana ngira ngo undi munsi muzontera iteka musubire mu mwanya tuzosubire tuganire. Nashaka kubaza mbega muri politike y'igihugu ururimi rw'ikirundi ruhabwa agaciro kangana gute nkugira imana nkaba ndiko nganira nawe? Mwatubwiye ko ururimi mu ndimi zirenga 3,000 zimaze kuzimangana ntitwifuza natwe ururimi rwacu rw'ikirundi ruzimangana ariko turabona yuko ikirundi kiriko kiragenda ko ikirundi cyavugwa mu myaka 10 heze canke 20 heze ubu siko kivugwa. Nibaza yuko nko mu myaka nka muri mbona kazoza dufise mu Burundi bwacu ntimubona yuko bizohava bishika ururimi rukazimangana? Ikirundi ntikizozimangana kubera hariho politike y'igihugu ijejwe kunagura urwo rurimi rw'ikirundi. Haragiyeho mbere n'umugwi nshingwa kirundi ujejwe gukingira urwo rurimi, ujejwe kurunagura, ujejwe kuvuguruza ivyo bintu byose babona bishobora gutuma ururimi rwacu rusinzikara, kuko gusinzikara koko rwarasinzikaye. Ivyo rero uwo mugwi uri kurakora mbere ejo bundi mukuru w'igihugu aheruka gutera iteka abarundi no fata nk'ivyitegererezo nk'imboneza mu kirundi, agira umugwi w'abahinga bafasha kugira ngo urwo rurimi rw'ikirundi rubandanye rugira akanovera. Ibyo byose rero ni utwigoro ku rwego rw'igihugu turiko turakogwa. Hanyuma kandi ubu ni inama z'abarongozi barongoye igihugu barazigira mu kirundi, zo murize mu nama nshinga amateka bariko barahanana ivyiyumviro bavuga mu kirundi. Inama y'abashikiranganje bagize urwego nshingwa bikorwa rwa leta baravuga mu kirundi, n'amateka bayanditse mu gifaransa baravuga ibinofenofe vyabo ibinyamazuru vyabo bwa mu nyuma ivyiyumviro abeka bihanahana mu kirundi. Uko ni navyo niho ushobora kuvuga ijambo ry'inkoramutima, ijambo nyajambo hajya rivugwa mu kirundi. Ugiye mu rundi rurimi ibikuna no nkaba ufate nk'abavuza ingoma, ubwira ngo umuvuzi w'ingoma umuntu avuza ingoma umutimbo ngo zivuze mu gifaransa. Ego shaka bo bigerageza kuko kugira ingoma zitera imbere byo mbere byiza abavuzi b'ingoma bagiye bariyumvira nk'ivyivugo bikingira nk'ibidukikije, ko ico ni ikintu gihanze isi yose. Bakavuza nk'umurisho uvuga ivyukinga ibidukikije mu Congereza, ariko vyo bagora cyane ntakubesha. Vyo bagora cyane nk'abanyaga abaje batamba gasimbo bagatamba bavuga nk'iringara cyangwa igiswahili birogenda badakebanye imigongo n'amazusa akavunika. Biragoye ntajya avuga ati amabara yose ntabera imbwa. Imico imigenzo by'abarundi bitegeza kuvugwa mu kirundi bigasimurwa mu kirundi, tugombye kubivuga mu zindi ndimi aho karagaciyemo. Gusa uzirika utekane ubwiye n'abandi batekane ururimi rwacu. Abarongozi b'igihugu cacu baravuye hasi kugira ngo barushigikire no gushiraho iryo tegeko rigenga ururimi, hagaca haza n'uwo mugwi uje w'ikirundi hamwe n'uwo mugwi w'abahinga uza gufasha kandi rugakoreshwa mu nama mu bikorwa bitandukanye, rukanigishwa mbere. Nibaza ko mu minsi iri imbere anamasaha hariho n'ivyigwa ko umukuru w'igihugu yamaze gutanga intumbero ko ivyigwa bimwe byo kwigishwa mu kirundi. Ntawuzi mbere ico barindiriye muri kaminuza, ntitwumva nk'ibi vya kahise kisi canke ku Burundi nyine uja kuvyigisha mu gifaransa ubirondera kwiki. Abarundi bakeneye kubimenya bibigisha mu kirundi nabo bitahurana neza. Yego murakoze cyane. Ni nk'ibimenyetso kuko urumva turashobora kuba tubivuga gutyo wonye mugabo ntitwumve aho byoba bigeze kugira ngo ururimi ruzimangane. Urabiye bivanye n'ivyo mwoba muzi indimi zazimanganye ibimenyetso by'abari ibi nk'ibimenyetso biranga yuko ururimi rugira ruzimangane vy'ukuri. Izija guhona uzihera mu ruhongore niko bavuga. Izija guhona zihera mu ruhongore. Ibimenyetso vya mbere nuko urwo rurimi rutavugwa mu muryango, rutavugwa mu kibano, rutavugwa mu kiyago. Hanyuma iyo abantu bariko bararuvuga
umva baca umugani mu kirundi ngo nyenda muvana yo guhena no kunama kandi wahenye ntiyunama. Hari mu gifaransa ngo la folie commence par geste et finit par course, mu kirundi ni nyenda muvana yo guhena no kunama. Umaze kubona nk'abantu ariko aravuga ijambo avanga indimi avangatiranya akama imfizi avuga n'indimi atumva, ugasanga hari indimi zibiri canke zitatu, ni baratora ava mu gifaransa aja mu kirundi agashiramo n'akongereza, ubasigaye bashiramo n'akongereza n'agaswahili, uca wumva yuko ururimi yatanguye egane naho tworora twagomba korora ibitungwa vyinshi haje inka ntizobana n'ingurube. Nishobora kubana n'ingurube inka zorora ukwazo, ingurube ukwazo, ziri kubiri zikamirirwa kubiri. Iyo rero ururimi bwe ruravangatirana n'izindi ndimi abantu bariko baravuga, cyane cyane abo bantu bitwa ko bize bateza kubimboneza, aho ucubona yuko ururimi rugeramiwe. Ivyo n'ibimenyetso yuko ururimi rugeramiwe. Yego. Ugaca n'ahantu ugasanga ivyanditse ku mabarabara vyanditse mu zindi ndimi, ugasanga mu ubutumire bwandikwa mu zindi kandi uri kutumira abarundi. Ariko ivyo vyose nitwugume ku rurimi gusa. Ndashaka yuko mu kurangiza umenya ko tuvuze ikirundi tuzazokumva ururimi gusa, tuzokumva inyambaro, tuzokumva inyifato, tuzokumva mbega umurundi yicara gute, umukobwa w'umurundi cyangwa umugore w'umurundi kazi yicara gute, atambuka gute. Ivyo vyose ivyo nawe birafatanye n'ururimi. Ko none ururimi ko ububiko bw'imico bw'imigenzo bw'amabanga ko ari rwa rurimi. Ururimi ari ijambo ry'ikirundi ngene rivugwa, hariho barundi ngene bigenza, nkibona bishasha. None ntakubesha jewe aho sindi wejo, ndamaze imyaka itari mike, namaze kurenza igice cy'ikinjana, nakuze ntabona umuntu w'umugabo ashingira umukobwa wiwe. Mugo ubunye biraba kwe nukuri, ukabona umugabo agiye ushingira umukobwa wiwe. Kandi je ndasaba Imana nivyashika nkabangira umukobwa wanje azoshingirwe n'abategezwa kumushingira, na nyina ntamushingira. Kuko hari akaririmbo uzokumva ku muri imigwi ndangakaranga, hari akaririmbo bavuga ngo nyina wiwe yaramubwiye niwigire mwana wanje, ntibishoboka mba nguherekeje nkakugeza ku misiyoni, bakakwambika impeta ndaba n'agasaga ntawuhora iwabo n'agasaga. Na nyina ari nyina aravuga ati ntibishoboka nari kuguherekeza ku misiyoni. Nta nyina n'umugore ntashingira umukobwa wiwe. Inasenga kiri muto arashobora kumushinga, ba nyina bakiri bato gushingira hashingira urunganwe, niko twakoze bimeze. Mugabo urashobora kubona erega nk'umugabo ashingiye umukobwa, hari nabo murabura batwara gutya bafata mu nkokora akamushira umuhungu. Ni nkuko bugiye kubangurira igitungwa ku mfiyitsi, nibwo butumwa wowe utanze. Hega nico bisigura. Kubera iki tubigira? Kubera iki twabonye abanyamahanga mu mareresi babigira. Reka dusirimuke tw'abazungu tugire nk'abazungu. Ingiri igira nk'iyindi ikavunibano nk'iyejo. Uko niko turanduka, niko tuva kuri ya mizi itugira abarundi. Duca tutangura twanunga, utangura kurota nabi, tukarazirana, kwiyumvira nabi, gutakaza urutonde mu maraso yacu, mu mizozo no mizoko mu mutwe, tugasanga twabaye deconnecte. Ibintu n'urudubi ruvanze akadenderezo, tugomba kumera turi biburirane, ni tuba abarundi ni turi n'abazungu. Reka rero tuba abarundi koko, twigenze nk'abarundi. Ibi byose ubona tugira ku maziko bagiye guhamba umuntu, usigaye ubona abantu baratwara amashugwe, wahamagara ngo hano mbega ayo mashugwe mutwaye gushira ku ntatemwa asigura iki? Ko sokura atayatwaye asigura iki? Nta rumwe azopfa gusigura iki? Niko iki tuyashirako no kuraba yo duhimbaze iminsi mikuru y'incungu yo kwibuka incungu ya demokrasi canke ya independence ko tubikora.
none sinakubuye ko twatakaye twarandutse twavuye ku mico yacu ni kwera twabibonye mu mareresi twabisomye mu bitabo kwera umukoroni yabituzaniye rega kera guhamba umuntu kandi ejo buri je nabibonye nta n'umugore yagenda aho bahamba ico ngaruke hahandi nukuri ikirundi kirimo iyi mico myiza yacu tuyitakaje twagomba gukurikira ivyana tutazi nico bisigura turiko dukurikira ubwije turiko tuvyina tutazi uwavyaye turiko turarira tutazi uwapfuye bica bidutemwe biratuma tuzimira tukazimagirika tugahushagirika mu migambi yose dupanga mu byo twiyumvira mu mvugo mu ngiro tukaba abandi bantu twabiburirana. Murakoze cyane. Ni kihe kintu cokorwa ukuri mumbwire ikintu cokorwa kugira ngo abakiri bato canke abana bacu bazodukomoka ko abana bo mu myaka izoza bazokunda ikirundi bagihurumbire canke naba bahari ubu bagihurumbire bashake kuciga kandi gikoreshwe no kumbuga ngurukana bumenyi kuko nkuko wari uri kurabivuga donc ubunye dukora ahanini tuba turiko turarondera ikitubeshaho amafaranga n'ibindi ariko nitwaza turakoresha mu rurimi ugatanga iyo niba ushaka gutanga ubutumwa ugashaka kubutanga uko abandi bantu bashobora kubutahura bugere kure hashoboka ariko ni igiki cokorwa kugira ngo abakiri bato bibaryohere cyambere hanyuma bongere barukoreshe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi no mu mashuri bavyumve ko biri bikenewe. Ivyo kugwa ni vyinshi cyane nivyo koregwa rimwe kandi hari n'ivyamaze gukorwa nabikubwiye nakwiye vyakozwe urwego rw'igihugu ibindi vyokorwa nawe ndagutumye ubikore ubaha abantu bavuga ikirundi bacandika bagikunda ariko baragiteza imbere mureke kubita abavurati mureke kubita abapfumu mureke kubita abakinzi abantu bavuga ikirundi benshi barambwa ngo vya birundi vyawe niba bwo kwene ikirundi ngo atangwe vya birundi vyawe urumva nk'umuntu amaze kuvita vya birundi uyu muntu ni wumva ingene abaducumisa inkota mu mugongo ariko adusogota inkota abo bantu rero bavuga ikirundi neza bakunda iyo mico y'abarundi bayihagararira bagomba kwinaguka bagomba kuyivugurura abo bantu bagomba kwitsimbatara niba baterekere harabe nk'urubanza basoma ubwa mbere babaha inzoga ziryoshe zijya zisongo abantu bavuge neza bagiye kurira aha zimodoka zitonze abicarike ku ntebe nziza baronke icicaro ciza aho kuri guherera mu kuyaga ivyo niko ndakubwira nivyo niba basuzugure ico ni kimwe ca kabiri nuko rimwe na rimwe vyoja biraba nk'itegeko ega biroroshe uti guhera ubu umuntu wese azoba akeneye akazi ikete gihugu asaba azojyandika mu kirundi kandi ibibazo zobibazwa mu kirundi haro tunanira no aho umuntu wese acayibwa ati yeye nako ngomba kuzokora muri iryo shira hamwe hajyanda hakeneye cyane eka ntangure rero kwiga ikirundi aho nyene uraza erego ururimi iyo ugomvye iyo uhayiteka nago rurari guha kandi ushaka iteka arayitekerera nta utegwa iteka atekeye mu vyatsi ururimi rwacu naravuze nti umunsi abaturongoye umukuru w'igihugu abarongoye n'amashyiramateka nkibuza amateka abashikiranganje abayobozi bakuru mu bisata bitandukanye buvuga bati jewe umuntu azoza ndondera avuye mu mahanga tuzoganira mu kirundi kuba yuko ahaye abayinjirije igihugu amafaranga menshi kuko uwo muntu azi ko ari wagukeneye arakivuga utaca kivuga gute ko atacazi acarondera umurundi amusobanurira bajya bita aba interprete uwo nawe igiciro mpuzamakungu usanga amafaranga ahembwa ari hagati y'amadolari 300 n'amajana 5 ku munsi nibwo niyo akora umunota umwe nayo nyene akoze iminota 5 nayo nyene akoze amasaha 10 nayo nyene ayo mahera ugacweta mu ikori bigizwe ku mwaka naho hoza abanyamahanga 100 tukabakura ko amadolari nibazomara 7 ni amadolari 500 kugwiza indwi cugwiza ni 100 abamfashe bakeye nuko amafaranga ariko arinjira mu gihugu urashobora kwinjiza ubutunzi bw'igihugu atorera ko yoko none bo uciga gute kuciga none abacigisha barabuze iki kiganiro
turiko turagirana iri n'ishure Ego. namwe muca mugwiza ibiganiro nk'ibinyene vy'ikirundi abana bumvirije handaza umwana wanje ni yacumviza ntazobura n'akajambo na kamwe atora hari n'ijambo azokumva umenga yombaza kubera ryagutwengeje canke abonye abandi baritwenza ca bati rijya risigurike ngaca nogera kuri iryo nkamwigisha ayandi majambo atatu nkaba ndamuhaye umutahe kuko nawe mu bibazo mbaza biratuma mvuga ivyo ntari kuvuga uri kurandedaguza birantwara mu bindi wumvise ko nabaye baratora ngahava nja mu vyo ku maziko gushingura bapfuye ngahava nja mu vyo gushingira ivyo gushingira no gushingura byose ngabifatanya nkabivuga na mbere n'agashavu kuko jewe umurima nagaye simbagara nturutsa mwitungwa bikarisha uzobinkundire umuvyeyi wanje data niwe aravuga ati urubanza nukunda gumba nuko tworuca nzovumba ivumbi ivumbi ni hariya mu Kirundo urumva kuvumba ivumbi uvuye hariya mu Kimiro canke mu Bututsi Kimiro cegamiye Ubututsi hari kure ati urashaka kubimpore ko niko mvuga ibintu bizima vyiza shake ndabizire erega umurundi nyamurundi ni wa muntu yemera kemanga ikintu yabonye ko ari ukuri araryuma kati biracaho vyociye baragira ico bashaka jewe nuko ndabibona ndibuka bagiye kumupfunga yavuze ngo ati jewe batura kuvuga ngo singaye abagabo ngaye urubanza aje murantunga no kuri bagenzi jewe singaye urubanza ngaye abagabo ati ko urubanza ruciwe abaruciye basanagwa kuko yaba naka yarakira ntigwari gucibwa guki yaba naka yarakira ntigwari gucibwa guki urumva ego bamutwagaranye nk'ikende yaratwawe n'agashavu arabivuga mugabo kuri koko kwaravuzwe turakwiye abarundi badatinya ukuri abarongozi rona kera umwami Samandari yari umuntu umuravyemwe sinzi ko namwita umunyamayeri umubegito canke umuntu w'ubwenge ariko umwami yaremeye barabana ku kirimba harya by'ukuri yarabaye emwe yambwiye ati kuko Samandari wari umuntu atwenza cane mugabo mu bandi yo gutwenza yari umuntu amenera inda ku rukumu amenera kuko inda we yimenera ku rukumu no wo yimenera kuri nzoji bwami cyane kuri kokora inkono niyo uvuga niho yimena cyo kimwe ku rukumu irameneka neza cyane ku rukumu rusinga uvuze zisumba kwagaherereza ntiyatinya kubwira umwami ati mwami w'i Burundi ubutungane mu bwami bwawe bwatosekaye ubutunzi bwatsinze ubutungane abantu bararenganywa akayimubwira ati kandi uri ngaho ntagire ico ukora va hasi ugende ngahanana akamuhagurutsa umwami naho kumbure ivyo Samandari yavuga vyamushavuza yaratahura yuko Samandari ryari ijwi ry'abandi barundi benshi kuko hari ivyo uvuga ugasanga ivyo uri kuravuga abantu mu vyumva kumwe ugasanga uriko urahagurukira urugamba uri kuragwana si uri kurigwanira uriho gwanira abandi nkuje nk'ikirundi wumva ngwanira nkumva kumenga no shaka kizira cewe ndashobora kuvuga izindi ndimi aha je mvuga indimi zitari aho nogenda naho njabuka aho hakurya mu cemwe vya Kongo twari umuntu musingo baba miyaji miza una mukazi nangamashi musigarage yawe n'umutura ndagenda nkivugira ico gifurero bamwe tukaganira agaswahiri ngacisha ko ikiratini buhoro buhoro eko cyo mu seminari twaraciga tukanakiririmba ari byo twaririmba tutazi bwa mu nyuma ndagerageza kwitahura buke Kifaransa ndagerageza icongereza izo ndimi zirashobora ni nazo mbere novuga ko zifasha kubaho gusumba ko ikirundi kibifasha ikirundi kiratuma nivyo aho ngiye ahantu henshi banterekera mu wa mbere yeko naje gituma wari kurasabira abandi yeko naje ndatereka ngomba ko nabandi iryo teka ribashikira kandi nabana kuba bazobananye banterekere ntango iteka yamara igicuga banterekere sindahaga guterekerwa mugabo n'urugamba ngwana kugira ngo Uburundi buze uko Burundi buzobaho mu gihe ari ikirundi nta Burundi buzowataye ikirundi eka umuzi kirundi cozimangana ariko ico gihugu twoba tuvuga ururimi rwaco nico kizoca kidutwara no twagwa n'ico gihugu murakoze cyane sinzi ko hari ico ntoba nabajije canke ico ntoba nashikirije kugira ngo cyo turangize ikiganiro umushobora gushikiriza bariko baratwumviriza ni vyinshi cyane utabajije ni vyinshi cyane utashikirije naje ni vyinshi cyane ntakubariye ariko nta upfa bimaze
ntawupfa bimaze n'ejo n'umunsi uzobibaza hanyuma twari ivyo ibisigaye coba kijanye n'uno munsi twari nibi twariko turaganira uno munsi ngo ibyo turaganira na bihuriranye n'indwi twinjiza ku munsi mukuru mpuzamakungu twibuka ururimi kavukire ururimi umunsi uhimbaza kugerekezo ya 21 ruhuhuma ku isi yose. Abarundi rero tuzirikana yuko ururimi rwacu ari kirezi twambaye tuje turabona ko cera abantu babitubonere. Hari umuhinga Rodegem namukubwiye ubuheruka. Rodegem yavuze ati naho nagendeye nta rurimi nari bwabone na rumwe kwisi rushobora kuvugwa inzuki zigatekereza umuntu agahakura ubuki agatwara, rushobora kuvugwa inka zikarisha neza zigashoka neza zitekanye ntizije ntihagire yishinza ku yindi. Ururimi rushobora kuvugwa umwana ariko ararira agacahora. Ikirundi ni ururimi rudasanzwe. Naho wankuru kwavu uremera ko ruzi kwiruka kubijanye n'imico, kubijanye no gukingira akaranga kabo n'ururimi. Ndabashira mu bantu ba mbere ku isi. Barabaye impunzi ngaha mu Burundi barahamara imyaka 40 irenga, barinze bataha bakivuga ikinyarwanda kwa kundi nyene, bagitamba intambo z'ikinyarwanda kwa kundi nyene, ku manzi bakamara nk'abanyarwanda kwa kundi. N'abari muri Amerika, muri Australia ni Buraya bagumye gutyo nyene. Twebwe umurundi apfa kujabuka Kanyaru agarutse haza ngo wenda hangaha wenda ubungubu uyu muntu canke ngo araza se uwakubaza ngo araza se ugasanga na se afise se yarapfuye. N'abarundi rero bari mu mahanga bakunde cyane ururimi rwacu, babigisha abana babo, babigishe n'izi ntambo n'imvyino, bavuza ingoma, batamba agasimbo, batamba amayaya, batamba ugwedengwe, maze Uburundi uko twabusanzeho tuzobusige mbere bumeze neza gusumba uko twabusanze. N'ubwo rurimi tuzosige rwakomeye ahubwo kumbure turabe nyene tugwinjiza buhoro buhoro aho kumbibe turarujana rutwara agace gato gato dushinga icu mu mashinga hamwe n'umuntu azobona azogerageza atereka ndakwiye kumenya amajambo mamwe y'ikirundi kugira ngo nganire n'abarundi. Rega Barundi ngo twigenze neza rero ushaka iteka arayitekerera, twigenze neza tubantu b'ivyitegererezo utubonya dukunde aca kunda n'ivyacu. Murakoze cyane gose. No baza yuko umuntu wese yaravye kino kiganiro arafite ibintu byinshi yungutse kuko jewe inshuro maze kwicarana na nyakubahwa hano Jean-Claude Karerwa Ndenzako nukuri ndamaze kunguka ibintu bitari bike. Avuga ikirundi ciza kiraryoshe kumviriza, iyo uri kurumviriza umuntu avuga ikirundi ciza biraryoha kucumviriza, hanyuma nkumva nanje nshaka no kumenya ico kirundi. Sinzi ku munsi umwe bazodufasha bakatwigisha bakatubwira ingene aho narindi ko ndabaza ngo bavyigisha gute canke twovyiga gute na jewe ndimo. Rero namwe nizere neza yuko iki kiganiro kibaraba, ibari karavuga bibaraba, hanyuma dushobore kuba mu gihugu ciza, igihugu giteye imbere, kandi igihugu kizoba kivuga ururimi rwacu nkuko yabivuze no mu mahanga no mu makungu bakumva ikirundi cacu. Nuko rero turamushimiye cyane, mwakoze kutwigorera kandi mukaduha umwanya wanyu. Imana ibahezagire, hanyuma n'undi munsi muze mudutera iteka nkuko mwama turabongeje. Nibaza ko ari uko bongeje ushinya bayongeje. Nanje ndabashimiye kandi nzobuhirira. Murakoze. Nuko ukaba utariyabonesha kuri chaîne yacu, uyaboneshe. Ukaba utari bwarabe ibiganiro vyacu, ugende mu byo tumaze gukora urabe, ntuzoburamwe ikiganiro woshima, hanyuma ukirabe, hanyuma bisangize n'abandi. Ni wabona harimo ico gufasha, nibaza neza nta nkeka ko ni wakisangiza n'undi muntu nawe bizomufasha. Umukaba Imana bane namwe abe mu vyanyu no mu banyu.